Nshuti bakunzi ba televiziyo y'Uburundi turabaramukije kaze mu biganiro c'amagara y'abantu. Uno munsi tukaba tuja kuganira ku bijanye n'imigera y'indwara z'igitigu bita hepatite. Iyo migera ya hepatite ikaba ari kimwe mu bihungabanya amagara y'abantu ku isi. Aho imigera iza ubwa mbere mu guhitana ubuzima bw'abantu ari imigera yo mu bwoko bwa B na C. Ku mwaka ikaba ihitana abantu baba umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana ane. Mu cegeranyo catanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi tariki 10 z'ukwezi kwa kane mu 2024 cerekanye ko ku mwaka w'2022 abantu bangana imiliyoni amajana 254 bafise imigera yo mu bwoko bwa B, abangana imiliyoni 50 bagendana imigera yo mu bwoko bwa C. Igice kinini c'abagendana imigera yo mu bwoko bwa B bakaba bari hagati y'imyaka 30 na 54. Ibice 12% akaba ari abana bari munsi y'imyaka 18. Abagabo bagendana iyo migera yo mu bwoko bwa B na C bakaba bababa ibice 58%. Muri ico cegeranyo nyene bavuga ko ku mwaka w'2019 abapfa bahitanywe n'iyo migera bangana n'umuriyoni umwe n'ibihumbi ijana. Mu mwaka w'2022 bakaba bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana 3. Aho muri abo ibice 83 bari bafise umugera wo mu bwoko bwa B, 17% bari bafise umugera wo mu bwoko bwa C. Ibihumbi 3,500 by'abantu akaba ari bo bahitanwa n'iyo migera yo mu bwoko bwa B na C ku munsi. Aha rero umuntu yo kwibaza ati mbega aho iwacu ibijanye n'iyo ngwara byifashe gute? Mbega yoba iramenyekana? Nibiki vyoba biriko birakogwa kugira ngo iyo ngwara ituzwe aho iwacu ndetse no kw'isi yose? Kugira tumenye ibitari bike turi kumwe n'abatumire batandukanye. Ubwa mbere turi kumwe na muganga Aime Ndayizeye yaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, akaba asanzwe arongoye n'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka harimwo n'imigera ya hepatite. Tubaramutse twongere tubahe ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije mwakoze kuduha ikaze. Turi kumwe kandi na muganga Denise Nkezimana yasubikiye ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Tubaramutse twongere tubahe ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije kandi mwakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ubwa gatatu turi kumwe na muganga Donase Irambona asanzwe yanonosoye ibyo kuvura ingwara zo mu nda harimo n'igitigo. Tubaramutse twongere tubahe ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije kandi abashimiye ku butumire. Ubwa kane turi kumwe na Tarsis Nahimana yaserukiye ishirahamwe gishinze kugwanya ingwara z'igitigu ziturutse kubigera. Tubaramutse twongere tubahe ikaze. Ndabaramukije nanje kandi ndabakengurukiye ku butumire. Tubamenyeshe ko kino kiganiro catunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara z'igitigu. Uno munsi rero tukaba tuja kurabira hamwe n'aba batumire bacu ibikorwa bijanye no guhimiriza hamwe no gukurikirana abagendana iyo migera y'indwara z'igitigu. Nico kogwa kugira iyo ndwara iranduranwa n'imizi hano iwacu eka mbere no kw'isi yose. Kugira rero twinjire mu idonido rya kino kiganiro nashaka mbaze muganga Aime Ndayizeye hano iwacu ibijanye n'iyo ndwara y'igitigu abo baba bahari bangana gute baguye mu migeri? Murakoze cyane. Nkuko mwabivuze turaraba cyane ibijanye n'imigera y'igitigu ubwoko bwa B na C, cyane ko ariyo ibangamiye cyane amagara bene gihugu kuko yoyo abantu bashobora kugendana igihe kirekire imbere gushikaho bagira ku rugero ko bagira kansero y'igitigu mbere bakasiga ubuzima. Aha turavye rero ivyigwa vyagiye birakogwa naho bikiri biki hano mu gihugu birerekana yuko abagendana ingwara y'igitigu ubwoko bwa B barashika 4.6%. Abashika nabo 8.2% baragendana ingwara y'igitigu ubwoko bwa C. Harakozwe kandi ibindi vyigwa aho turaba uko abagendana umugera wa sida babangamiwe n'ingwara z'igitigu. Twasanze mu bagendana umugera wa sida abashika ibice 6% barafise ingwara y'igitigu
ubwoko bwa B. Abashika nabo ibice hafi 2% barafise ingwara y'igitigu ubwoko bwa C. Ivyo baraberekana ko rero imigera ingwara z'igitigu igwiriye mu gihugu, ariko turashakeneye icigwa cisanzuye mu gihugu cyose ngo tubone koko mbega mu bene igihugu bose ingwara z'igitigu zimeze gute. Ariko dufatiye ngaho turabona ko ibiharuro ari byinshi, aho mbere tunaravye muri aba basanzwe batanga amaraso, aho dusanga ababa ibice hafi 3% muri abatanga amaraso dusanga bafise ingwara z'igitigu ku bwoko bwa B canke C. Numva ko rero ibiharuro bikiri byinshi, hariho rero byinshi bikorwa kugira ngo dushobore kubatunganiza abene gihugu. Muganga Denise, turabye ibiharuro ariko aratubwira aha mu Burundi numva atari bake, mbega muri rusangi n'ahandi niko bimeze gute? Murakoze cyane kumpa ijambo. Nkuko bivuze, ingwara z'ibitigu ziterwa n'imigera iterwa n'imigera B na C ku isi ziragwiriye, kuko mu vyegeranyo vy'ishirahamwe mpuzamakungu OMS dusanga ibitigiri bavuga bagereranya hafi miliyoni zishika 300 z'abantu baba bagendana iyo migera ya B na C. Hanyuma tugasanga ko ari ingwara kandi ihitana abantu benshi ku mubumbe w'isi, aho hafi umuriyoni n'abantu 500 bahitanwa n'umugera wa hepatite B na C buri mwaka. Urumva abo bantu n'abantu benshi cyane. Iyo tugereranije tugaharura dusanga abantu bashika 3,500 bashobora guhitanwa n'iyo ngwara buri munsi. N'abantu benshi cyane iyo uravye. Ubu uye tugereranya ko ingwara z'igitigu ziriko zirarusha umurindi ingwara y'igituntu guhitana abantu iyo turavye kw'isi yose. Nakoze. Yego. Muganga Donase, umuntu ariko arumva ngo iyo migera y'ingwara y'igitigu yomenga ni migera myinshi, ariko tuvuga B na C niyo yonyene ihari, bimeze gute? Murakoze. Iyo migera si yo yonyene ihari, hari imigera myinshi itandukanye, mugabo muri imigera mito mito bita amavirisi hari imigera vuga cane, ni imigera bavuga bakurikije indome kugira zikurikirana A, B, C, D, E na F. Barashobora kwibaza naje ko izoshobora kuboneka mu minsi iza. Rero nkuko abantanguriye babivuze, imigera ya hepatite B na C niyo ahanini ihanze isi, kubera itwara uwayanduye ku ngwara zikomeye z'igitigu arizo bita cirrhose canke urusina na kanseri y'igitigu. Mbega iyo migera yanduka gute? Iyo migera nguma kuri B na C. Iyo migera yandukira mu buryo butatu. Bwa mbere ni igihe uwuyigwaye yandukije ubutayigwaye biciye mu bikoresho bitobora uruhu. Bwa kabiri ni nk'igihe uwuyigwaye yandukije ubutayigwaye biciye mu kurangura amabanga mpuzabitsina adakingiye. Bwa gatatu ni igihe umuvyeyi w'umukenyezi yandukije umwana wiwe, igihe amwibungenze canke ariko aramwibaruka. Ivyo nibwo buryo bukuru bwandukiramwo imigera ya hepatite B na hepatite C. Murakoze. Mwishirahamwe gishinze kurwanya indwara z'igitigu ziturutse ku migera, mbega abanyishirahamwe mungana gute, ryatanguye ryari, mukora ibiki? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ni kibazo ciza cyane, kandi nkuko nyene turiko turabivuga muri kino kiganiro, muri intumbero yo guhimbaza no munsi wahariwe kurwanya ingwara z'ibitigu zitewe n'imigera. Twebwe mwishirahamwe iwacu twabitanguye kera. Ishirahamwe ryitwa ARHV ryatanguye mu mwaka wa 2013,
hanyuma riza kwemerwa mu bushikiranganje bw'intara yo hagati mu mwaka wa 2014. Rero guhera ico gihe twagumye tugerageza kwigisha aho duhambije aho dushika abantu ukungene izo ngwara zandukira, ukungene umuntu yozirinda no guhimiriza abafise uburyo gufata imiti na cyane cyane ariko tubahimiriza kuti banda cyane ku miti kama miti y'ikirundi. Hanyuma ubunya mwishira hamwe kubera ko nyene tuba dufise uburyo buke atabafatanya bikorwa dufise abantu bari mwishira hamwe barashika 400 abanywanyi bishira hamwe ry'iwacu aho harimo abafise iyo migera ya B n'abafise imigera ya C. Tugerageza rero goma twigishanya duhimirizanya kugira ngo tubeho neza nk'abandi naho tuba tugendana iyo migera. Murakoze. Muganga Aime mu ntangamara navuze yuko dushimikira hanini mu guhimiriza no mwamwe ko barakurikirana ababo baranduye imigera. Muri ko mubikora gute mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu? Murakoze. Ahaye mwumvise ko muganga yashikirije ingene izo ngwara zandukira kubijanye no guhimiriza nuko twagiye turakora udutabo turimwo inyigisho aho mbere n'umuri washakiyago ashobora kwisunga mu kwigisha abene gihugu. Twarabikoze kugira ngo badufashe kwigisha abene gihugu kuko benshi ntizi ngwara ntazo bazi n'abazigize kenshi usanga bagiye kwa barumenyi aho babazi ko barose ibirozi canke ibindi. Ikindi nuko twatanga inyigisho ku bakozi bo kwa muganga kuko nabo nyene izi ngwara z'igitigu ntazo barabamenyere kugira ngo badufashe kwigisha abituye amavuriro hama mbere bashobore no kubatunganiriza bashobore kubapima kugira ngo dushobore kubakurikirana. Ikindi nuko twarakoze ibitabo bifasha abakozi bo kwa muganga kugira ngo uwuje bamenye ingene bashobora kumuha imiti. Tukavuga rero ko hariho abatari bake bagendana izi ngwara z'igitigu ubwoko bwa B na C bamaze kuronka imiti. Twavuga ko turavye ibara byo mwaka uheze abashika 450 bashoboye guhabwa imiti y'igitigu ubwoko bwa C, abashika hafi barenga 200 bari ku miti ifufahaza ingwara y'igitigu ubwoko bwa B. Ariko murumva ko rero hanini nuko tugwiza inyigisho kuko mwumvise ingene izi ngwara zandukira biregeranye cyane nuko umugera wa sida wandukira. Ibi bica mu mpuzabitsina abantu batikingiye harimo urwaye muri uwo mugera canke ibikoresho bitobora uruhu canke umukenyezi yibungenza yanduza umwana. Ikindi ko turakora nuko kuri abana bakenyezi bibungenze ari uko baza gupimisha imbanya hakiri kare. Hakaba mbere harabonetse ibikoresho haruhande yuko twaba tubapima umugera wa sida n'ingwara syphilis ubuye turabapima ingwara y'igitigu ubwoko bwa B kuko nawe nyene umukenyezi aranduza umwana. Uwo dusanze afise iyo ngwara hariho imiti aheza karonka imbanyi ikwije amezi hafi 6 n'inusu akasha yiguma ko mbere gushika amezi 3 yari baruse akayigumako. Ibyo bifasha kugira ngo umukenyezi ntashobore kwanduza ikibondo. Ni ibyo rero novuga hanini turiko turakora ariko gashira ingufu cyane mu gukinga kugira ngo abantu bashashe ntibandure. Ikindi novuga nuko hariho ibikoresho byabonetse kuko iyo umuntu ari kugira ngo atangure umuti w'ingwara y'igitigu ubwoko bwa C barabanza kubona ingene imigera ingana mu maraso. Mbere twanavuga no ku bwoko bwa B hariho rero ibipimo byo kuraba ko iyo migera ingana mu maraso bwoko bwa B na C. Ibikoresho maze kuboneka aho dufise ibikoresho mu mavuriro ashika 6 bibiri ngaha Bujumbura, ikindi mu ntara ya Ngozi, ikindi mu ntara ya Gitega, intara ya Butanyerera, intara ya Gitega, intara ya Buhumuza n'ikindi mu ntara ya Buruko. Turashira rero mu ntara muri zona ntara nshasha ariko hamwe Bujumbura kubera hari abantu benshi hakaba hari ibikoresho mu mavuriro ashika 2
twavuga rero ko ari muri ya ntumbero ngo dupfunyirize urugendo abenegihugu ko kare bahora baza cyane cyane aho Bujumbura ugasanga mbere biranazimvye ibyo bikoresho rero bagashobora kubironka cyane cyane abafise uburyo buke bakabihabwa ku buntu bituma rero ko nawe bitarakwira cyane murumva ko turiko turakora kugira ngo abantu tubahimirize abantu baje ku muti ama mbere tubakurikirana turabe ko imiti yo korayifata neza kuko bagire amagara meza. Usanzwe unarongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya sida n'ingwara harimwe n'izo z'igitigu mbega ko tubona ko sida uwari wese hagurutse boshi bakamenya ingene ifata bakamenya n'ingene benshi twavuga ko muri rusange bazi ingene boyikingira kandi uriko urumviriza ukuntu yandukira ni nkaco kimwe izo nguvu zoba ziriko zirajaho kuko n'ingwara y'igitigu ziturutse ku migera urabona ko navyo nyene bifise muri duteye ubwoba. Izi nguvu ziko zirajaho kuko mu ntango twarabona ko ibijanye n'uburyo kurwanya izi ngwara z'igitigu ari buke ariko tukaje turabona yuko tubikoreye hamwe ko turwanya umugera wa sida bishobora gufasha. Twarakoze rero igitabo cyo twita plan stratégique kiri hamwe kije kurwanya ingwara ya sida kije kurwanya ingwara y'amuhimba birondoka harimo n'imigera y'ingwara z'igitigu kugira ngo ubwo buryo turonka mu ruhande ruye tubukoreshe mu kurwanya izo ngwara zose. Nibi twavuze rero byuko two turatanga inyigisho twakoze inyigisho ziri hamwe zifasha uri kurigisha umuntu kurwanya umugera wa sida tongera kutubigisha uko bokwikingira zino ngwara z'igitigu tubigisha kandi uko bokwikingira izi ngwara zindisha mu birondoka. Rero twarabonye ko tubikoreye hamwe tuzokoresha uburyo buke ariko kandi ijwi rishike kure dutere intambwe ko twakoze kurwanya umugera wa sida. Mwavuze ko kandi mwazanye igipimo cyo gupima ico no kwita charge virale mu ntara zindi zine za ruguru mbega bwa buryo ko twaheruka mu mwaka weze tuvuga uburyo bwo gupima ico gipimo bwo bwaragabanutse canke n'ubu buracari hahandi. Twavuga ibipimo byaje muri izo ntara zitanu zihari uno munsi tubikora ku buntu murazi ko kare igihe twavuga mu mwaka uheze byari ngahe Bujumbura aho abantu basanga bariko barariha uburyo bwinshi kandi badafise uburyo twarashoboye gufasha guhimiriza abajejwe amagara abantu mu ntara mu bire bw'ubuvuzi kugira ngo bahimirize abantu bashobore kuza gukoresha ivyo bipimo aho byakugwa ku buntu. Cyo twabonye nuko ahubwo ababikeneye babaye benshi cyane ku buryo mbere ibikoresho byinshi bashiye babimara ubu twatuko turazana ibindi kuko ikibazo nyamukuru nuko uko nababwiye akenewe icigwa mu gihugu cyose ngo tubone koko mbega aba bantu bangana gute kuko ibyo dukoresha dufatira ku vyigwa byagiye barakugwa mu duce tumwe tumwe. Aho rero n'icigwa kiri mu nteguro dushe kugikora vuba tushatubona neza koko mbega abantu bangana gute hama dose tudodore hirya no hino badufasha dufatiye ku vyigwa byimbise byerekana koko isura mu gihugu ingene inomegera y'igitigu bwa Benache yifashe mu gihugu. Muri OMS mwe mukorana musanzwe mukorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu none muri ko murafashanya gute kugira ngo muhimirize ntiyagiye umuntu numwe novuga ngo asigara atazi bijanye n'imigera ya hepatite mbese no gukingira abana bavuka numvise ibice 12% burya si bake bashobora kuvuka bayifise. Murakoze cyane nkuko mubivuze hanini ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu byo kuri rikorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo abene gihugu bashobore kumenya ivyo vyerekeye baronka ubumenyi bukwiriye. Ariko nagire ngaruka inyuma gatoya nagire mvuge ngo izo ngwara z'igitigu z'imigera Benache kumbure n'izindi naho tutiriwe turazivuga kenshi ni ingwara zitaja kwerekana ibimenyetso hakiri kare. Rero bituma dusanga igihe turavye kw'isi yose ibiharuro dufise ahanini nivyo ishirahamwe mpuzamakungu ryerekanye mu byegeranyo vyaryo dusanga abantu bipimisha atari ku rugero runini cane. Dusanga nk'abantu bagendana umugera w'igitigu B abantu 13 gusa kwijana ari bo bonyene bazi ko bagendana uwo mugera no kuvuga ko bashoboye kwipimisha barazi ko bagendana uwo mugera.
umugera wa C dusanga abantu batarenga ibice 36% kwijana ari bo bamaze kumenya ko bagendana uwo mugera. Ari byo bya bindi twavuze tuti usanga abantu bariko baragendana uwo mugera ariko batabizi. Usanga abantu bariko baragendana uwo mugera bataronka imiti, badafata imiti kuko ntibarigera bamenya ko bagwaye. Muti rero nishirahamwe mpuzamakungu riko rikora iki? Ishirahamwe mpuzamakungu notangurira nko kucerekeye ico kugwanya izo ngwara biciye mu muvyeyi yandukiza umwana. Hariho ibipimo bishasha Dr. Aime yaraheje kuvuga ko dushobora gupima hepatite B, tugapima n'umugera wa sida, tugapima na syphilis. Ubu ishirahamwe mpuzamakungu OMS riheruka gushiraho ico no kwita igipimo gishira hamwe ivyo bintu ko ari bitatu vyose. No kuvuga yuko iyo ugiye kwa muganga wibungenze, umukenyezi yibungenze canke yonsa, bagashaka kumupima bazohora bakoresha igipimo kimwe gishobora guca kiduha uko amerewe kuvyerekeye ivy'umugera wa sida, bikatwereka uko amerewe kuvyerekeye ivy'umugera wa hepatite B no kuvyerekeye ivya syphilis. Urumva iyo ni intambwe ikomeye cane izotuma kumbure haba hakarusho mu vyerekeye ivyo gukinga iyandukira riva hagati ku muvyeyi irija ku mwana. Ikindi novuga nkuko yavuze ati turagerageza gukora ibitabo mu mavuriro bisunga. Kenshi ivyo bitabo biba byavuye ko novuga nti intumbero nyamukuru ijiva kwishira hamwe mpuzamakungu OMS kwisi yose. No kuvuga ko iyo twege tubironse aha mu gihugu tugerageza guca tubisabikanya vyihuta n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira turabe uko twoshobora guca tubishira mu ntumbero y'igihugu. Rero ahanini nivyo turiko turakora, ariko niyo twaronse uburyo kenshi turafata mu mugongo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira bashobore gutunganya iryo himiriza riba kenshi kugira ngo abantu bamenye banongere bijukire kwipimisha, kuko abantu nibatijukira kwipimisha bakarindira kumenya ibimenyetso bizoza ico no kwita ari harengeranye, bigera kuza harengeranye. Umaze kugera kuri ya ngwara y'urusina muganga Donatien yigeze kuvuga, canke umaze kugera ku rwego rwa kanseri. Rero ico tuguma dushimikira ko tuvuga tuti inguvu zose tuzishire mu kumenyesha abantu mbega izo ngwara zifata gute, twozikingira gute, twonyeruka kwipimisha hakiri kare gute. Murakoze. Yego, murakoze namwe. Mbega ibijanye n'incanco hari zoba ziriko ziraboneka hano iwacu canke ndetse n'ahandi kugira ngo ya migwi imwe ya hepatite novuga ngo mu bwoko bwa B kenshi muvugwa benshi abana barabaha incanco ziriho? Murakoze cane mu ntumbero ishirahamwe mpuzamakungu ritanga rirahimiriza ibihugu ko urucanco rw'umugera wa B gutangura gutangwa kuva umwana akivuka. Rero nkuko nabivuze iyo turonse intumbero iva hejuru turagerageza gushikira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu tukabibashikiriza. Rero ubu byaragiye muco no kwita ama directive nationale sinzigena no kivuga mu Kirundi, no kuvuga yuko ubu uye urucanco rw'umugera wa B mu gihugu baragwemeje. Mugabo uburyo kumbure ntiburaboneka neza kugira ngo rushobore gutangwa ku bana bose, ariko twizeye ko mu minsi igiye gukwirikira ubwo rucanco rugiye kuboneka rugatangwa no ku bana b'i Burundi. Hasigaye nibaza ko mu mavuriro atandukanye incanco mu bisanzwe zirahari, mugabo nibaza ko ubu ngira muganga Donatien aja kukivuga gusumba jewe, nibaza ko ubu bakizigura. Mugabo dufashijwe kumbure n'abasanzwe batanga uburyo, twibaza ko urucanco rw'umwana akivuka nitwamara gusaba ubwo buryo buzotinda bukaboneka hanyuma ubwo rucanco rugatangwa. Muganga Donatien, mbega tubandanije kuri iki Denise avuze, izo ncanco zirahari? Murakoze kandi kumpa ijambo. Incanco zirahari izo kubana bakiri bato bakivuka mugabo bamaze ngira ngo 6 nibaza ko bazitangira zitangwa ku buntu, ariko ukeneye urucanco akuze gushika ubu arimenya. Mugabo kwimenya kabafise
ikarata yo kwivuza ko iyo abakozi ba leta ndazi ko mituwele ya fonction publique bo irabarihira igice kitari gito c'urwo rucanco mugabo abatafise nk'izo karata z'ubwishingizi mu byo kwa muganga bategerezwa kwikora ku mufuko arabakuze ni ukuvuga rero mu majambo make rurahari kuri gusa ku bana bakivuka ku basigaye hakwa kwimenya. Murakoze. Turiko tuganira ku bwoko bw'indwara z'igitigu ziturutse ku migera ya B hanini na C. Mbega ibimenyetso ni bimwe yaba kuri B canke C bitangura gute? Murakoze kandi kuri ico kibazo. Imigera ya B, hepatite virale B na C zirasanga ibimenyetso kandi sinabisangiye mbere mu ntango na hepatite A na hepatite E. D yoyo nkuko abandi bayivuze iza hariho hepatite B. Rero mu ntango umuntu ayirwaye kenshi ntabimenya, iyo abimenye naho usanga ari ibintu bihakwa kumera nka bitoyi, bihakwa kumera nka gripe, akabara mu ngingo, akabara mu nyama, akamene ku mutwe. Ikimenyetso kimwe gusa hepatite imeze nkuko yisangije nuko hari aho umuntu umurwaye agira amaso asa n'umuhondo. Ico nico gishobora gutanga intumbero muganga canke uwundi akibaza ati uyu murwayi afise indwara y'igitigu. Mu nyuma izo ndwara za B na C zica zinyegeza umwanya munini cane ari wo na umubi mbere kuko umuyifise n'ubutayifise baba bameze co kimwe kandi uwifise ashobora kwanduza abatayifise. Iza kuboneka rero ariho hari ingorane kuko ariho umurwayi aza kandi ashobora kuba afashwa bike igeze ku rugero kenshi runini rwa bimwe byitwa urusina, cirrhose canke ingwara ikomeye yitwa cancer. Aho rero niho hacaza ibimenyetso bikomakomeye nko kubabara mu gitigu, nko konda gatibiro, nko kubura akayabagu, na ca kimenyetso rero co kugira amaso asa n'umuhondo. Iriko iratera imbere hoho haraza ibyo kuzana amazi mu nda, hari bavuga ngo igitigu kisigaye kijojota amazi, haraza ibyo guta ubwenge. Iyo ingwara yakomeye cane ugasanga igikorwa igitigu cahora kigikora ntikigishoboye na gatoyi, hanyuma bigashika naho umuntu ashobora kwitaba Imana. Rero mu majambo make ibimenyetso vya hepatite B n'ivya hepatite C birasa, kiretse gakeyi ko hepatite C ishobora kuzana ibimenyetso bitatu mbere ku gitigu, bikaza nko ku rukoba canke bikaza mu maraso, ugasanga umuntu arafise amabara ku mubiri. Ariko kuri hepatite B ivyo ntibikunda gushika. Mbega ivyo bimenyetso bimaze gutangura murashobora kwivura umuntu akizera ko ashobora kubandanya abaho? Murakoze kandi kuri hepatite C nitandukaniye na hepatite B mu byo kuvura cane cane niwo mugera w'amavirisi, naho uba wamaze kuba chronique, wamaze kuba ngendanwa, uvugwa ugakira. Hepatite C umuntu aronse umuti akawufata amezi 3 kenshi mu bice birenga 96% arakira. Kuri hepatite B tufata ko yamaze kuba ngendanwa irengeje amezi 6, ni gake cane cane umuntu afise umugera wa hepatite B awukira. Hanyuma ahinagoreye kandi n'imiti ihari ubu uyifashe n'imiti ufata ubuzima bwawe bwose. Abakira nabo ni bake cane ku buryo dufata ko hepatite B ubu idakira, mugabo gufata imiti birasumba cane kutayifata, kuko uyifashe iyo utaragera nko ku rugero rw'urusina kenshi iragabanya kubandanya ugenda ku rugero rw'urusina. Niba usanze afise urusina yayifashe iragabanya guhakwa kugwara kanseri y'igitigu. Hariho abavuga yuko bashoboye kwipimisha umugera wa hepatite B ugasanga bari babifise muri iki gihe, hanyuma agasubira kwa muganga basubira kwipimisha bakabura biba vyagenze gute ko twumva umva atahuje bidakira kandi? Ego gupima
hepatite canke iyindi ndwara yose bica mu bikoresho bikongera bigaca no ku muntu ayipima. Rero uwupima ashobora kwihenda, ico ni ca mbere. Ica kabiri, igikoresho ariko arakoresha gishobora kuba kigwaye. Ubwa gatatu nabwiye ko hariho bakeyi cane bashobora gukira uwo mugera, mugabo n'abantu bakeyi badashika 1%. Rero uwo vyoshika akabona barayimupimye ahantu yari yarabaye ingendanwa hepatite B, akabona ntayo batoye, je nomuhanura ko yohindura akaja kwindi laboratoire canke bishoboye na zibiri bagahinyuza ivyo bintu ko ari byo. Bagenda nabo bipimisha ugasanga bagiye kwipimisha ayo mashaje virale batoye mu biharuro bari gutora, bahora batora bwa mbere, kera akavuga ati byo bahora batora bwa mbere umunsi batoye ubusa. Niho twavuga ko baba bakize. Ego murakoze kandi ivyo birashika cane. Umugera ungendanwa uragira ibihe uduga, ico muvuze charge virale, urugero rw'amavirisi mu mubiri uragira n'igihe umanuka, hanyuma umubiri ukutugendana ku mwanya wose ubu muri kurigwanira. Rero harimo n'abayikira erega hepatite B mu ntango bakitangura, hariho abashika 70 bayikira, banduye ari 170 barakira ubwa mbere, gusa abo 30 bayigumanya amezi 6 baba bamaze kuba abantu bagendana uwo mugera, baba bayigendana. Rero muri abo bayigendana bishitse ukamugirira urugero rwa charge virale, urugero rw'amavirisi mu maraso, ugasanga ntayiriyo canke ni nkeyi, ni vyiza bisigura ko umubiri wiwe uri kurayigwanya neza. Hanyuma ariko ntibisigura ko umugera waheze, kubera nimba dupima mu maraso bafashe mu mutsi, hepatite B iba yibitse mu gitigu, amaraso arukwayo, igitigu kirukwaco. Rero afise kirya baherako, sinubigano kivuga mu kirundi citwa antigene HBS, ikaba iri positif mu maraso, agize charge virale ikaba itaboneka, bisigura ko yakize, bisigura yuko gusa umubiri wayo wiwe uriko urayigwanya neza ku buryo ushobora kwihagarika kugwirirana mu maraso, mugabo mu gitigu hoho ibiriyo, arico bita amasanctuaire. Muri ico gihe fata urucanco. Oya, murakoze. Umuntu afise umugera wa hepatite B ntaba gikeneye gufata urucanco. Urucanco rufatwa umuntu atarigera ahura n'umugera, ni naco gituma bapima bafata bati iyo abavyakunda abana batera urucanco umunsi bakivuka atarandura. Bamaze kwandura tiboshobora kuguha urucanco, kuko urucanco ahanini ni kugutera ikintu gihakwa gusa n'umugera, kugira ngo uzokore umubiri wawe ukore abasirikare canke abapolisi bazoza kugwanya umugera wa hepatite B. Rero usanzwe ufise abo basirikare canke abapolisi baba baraneshejwe. Murakoze. Tarsise mwishirahamwe ryanyu urafise abanywanyi harimo abagendana iyo migera y'indwara y'igitigu ziterwa na hepatite, ibibazo hanini ubona bafise nibi? Murakoze cyane. Mubaje ikibazo nkoramutima kiduhanze, kandi rimwe na rimwe no mwishirahamwe wacu usanga kitugora gutorera inyishu. Ibibazo bihanze abantu bagendana indwara y'igitigu ivuye ku migera ni byinshi cyane, mugabo umuntu bivuga cyane cyane mu bice nka bitatu. Igice ca mbere turabona yuko abantu bagendana indwara y'igitigu itewe n'imigera bahanze n'ikibazo c'uburyo, c'ubukene. Ikibazo rero kubera yuko aba bantu baba iyo nkuko muganga yakara bivuga amaze kuba indwara ngendanwa, usanga atagishobora, iyo bamaze kuremba batagishobora gukora ngo binjize mu muryango, ahubwo baguma bivuza bakoresha bwa buryo. Umva ikibazo ca mbere abantu bagendana iyo ndwara ni ikibazo c'ubukene, cyo kubura amafaranga kugira ngo bashobore kugira kwibeshaho, na cyane cyane muganga arongoye umugambi w'igihugu yabivuze. Twumvise yuko nivyo hariho ivyo igihugu kimaze gukora kubijanye no gupima aba bantu banduye
mugabo hariho ikibazo cyane kuko ivyo bintu byo gupima birazimvye. Yavuze yuko yagicishijemo yuko ibikoresho byari bihari byaheze batumye kibindi. Nk'ubu rero uno munsi abantu kugira ngo bipimishe ni ibintu bizimvye cyane. Nk'urugero rw'imigera iri mu maraso kuyipima 250 mu bikorera utwabo. Urumva yuko ari ibintu birebire cyane bijanye na bwa buryo bw'ubukene baba barimwo abantu bagendaniza ingwara gacajamwe no kwivuza bizimvye. Aho mvuze gusa kwipima charge virale muganga asanzwe adukurikirana arabizi. Hari ibindi hari ama ecography naho nyene si kuri gusa agaca hajamwo n'ibindi bipimo byo muri laboratoire by'amaraso bagira kubonana n'umuganga si kuri gusa. Mu by'ukuri ikibazo c'ubukene nico kibazo ca mbere kiduhanze. Hanyuma ikindi ni ugushikira rero bya bipimo n'uwo umwe canke babiri bo babinanase bakaronka ubwo buryo kuko nk'abari ruguru cyane cyane mu ntara zo hagati mu gihugu nivyo umugambi w'igihugu turawukengurukira cyane kuri iki gikorwa bakoze cyo gushiraho zino mashini zipima muri zino ntara zitandukanye. Mugabo nta baganga babinonosoye bariyo batuma abantu bacu kwipimisha izi ngwara ku buryo usanga arinda kugaruka kandi kuzi Bujumbura aje kubonana n'abaganga babinonosoye hanyuma agasubira ruguru. Hanyuma kijya cimiti yavuze yarongoye umugambi w'igihugu yuko bavuye abantu bagendana mugera ingwara y'igitiguya itewe n'umugera wace bashika 450. Urumva yuko baracari bakeya ngereranije kuco yavuze kijanye n'abantu bagendana ingwara ibice 8% tugaca dufata abarundi miliyoni 12 zirenga mbere ugaca ugira ibiharuro usanga abantu bagendana ingwara y'umugera w'igitigutewe nace bashika 100 barenga 960 by'abantu. Urumva ko rero hamaze kuronka imiti abantu 450 nukuri turafise ikibazo cyane. Hanyuma ikindi navuze ko tuvuga mu bice bitatu. Urundi rugero ni ukungene birakwa gusa n'ibintu ntemeje kuvuga ukungene igisata c'amagara y'abantu gitunganije. Kungene igisata c'amagara y'abantu gitunganije usanga abantu bashobora kwivuza mu bitaro aribo bafise chance yo kuvugwa kuronka ubuvuzi bukwiye bukenewe kuri ibinya vy'ingwara z'igitego. Mugabo bari abavukanye biwacu canke bari abavyeyi biwacu bavugwa ku mavuriro mato mato bafise ikibazo gikomeye cyane kuko nta muganga ariyo na vya bipimo abarongoye programme na n'userukira OMS yavuze bigiye kuza cyangwa nibihari nk'ibi bipima abakenyezi bibungenze kugira barabe ko batanduye umugera wa B. Usanga abakora mu ayo mavuriro mato mato n'ababirose kumbure no kubikoresha atavyo bazi. Rero gacu usanga ni kibazo kiretse ko nibaza ko acari mu ntango byo bitarashikayo neza amavuriro yose. Ikibazo rero cingene ntuzenya ubuvuzi bukogwa mu gihugu kiracari kibazo. Rero novuga ngo duhanzwe n'ibibazo byinshi twege mishira hamwe giwacu biri muri iyo mice itatu. Ubwe yuko naca kibazo yavuze bapima kuri gusa iyo bihari twasanze ngaya Bujumbura atari ivyo kuko muri mu bitaro wa Karede bararihisha 50 muri INSP hari rya mashini naho nyine barahisha 10,000 nagira ngo cenda kimubwira agenda acumvise nkurongo uyu mugambi w'igihugu ejo bya bikoresho n'ivyasubira kuboneka ntibasubire kurihisha abantu baja kwivuza kuko basanze bahanzwe na bwa bukene kandi baba bayirose kuri gusa ntibace batufatira amaboko imugongo. Murakoze. Muganga Aime urumvise ibibazo bifise abagendana iyo migera y'ingwara ingwara z'igitigu umvise ko ibibazo atari bike mugiye gukora iki mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu nk'umugambi w'igihugu ubajejwe? Murakoze. Ico novuga nasa n'uwagehereye ko ivyo tuko turakora nuko ibi bikorerwa abene gihugu bishika ico twita decentralisation bikorerwa no mavuriro mato mato. Murabona ko
uko twabikoze mu kuvura umugera wa sida aho mu ivuriro rito rito bashobora gupima abantu bakaja ku muti bakabakurikirana hama bigoranye bakitura ivuriro rikuru no ngaha rero mwumvise ko turiko turaronsa inyigisho abakozi bo kwa muganga kugira ngo bashobore kumenya uko bitaho babitura bafise ibibazo vy'ingwara z'igitigu na bino bitabo twagiye turakora nibifasha kugira ngo uko babikora mu ivuriro iri uko ariko babikora mu ivuriro iri kandi byisunze uko igihugu kiba cabitunganije igihugu naco kashisunze uko ishiramwe mpuzamakungu OMS ribidusaba aha rero nuko tuko turaba ingene ibikoresho biboneka bikwire hose aha twovuga duhereye nko gupima ingwara y'igitigu ubwoko bwa B ku bakenyezi baje gupimisha imbanyi ibi murazi ko abakenyezi babipima mu mavuriro mato mato hose bino bikoresho twabishize mu mavuriro mato mato kera siko byari biri bashobora gupima rero izo ngwara murumva ko ubuhoho azora igipimo kimwe ibi nuko baronkeje inyigisho bashobora kubikora ishaka biri nuko izi mashini navuze twashize mu ntara zitanu ni mashini ziri ku mavuriro ashika 6 nuko hari mu ntango dukeneye ko ibikoresho bije tuvyongereza kuko bisanzwe bikorerwa ku mashini ahari mu gihugu atwita amagene expert ni menshi mu gihugu ariko twahereye kuri 6 agenda ari muri zino ntara nuko rero ibikoresho bibonetse tuzongereza ihangiro nuko tuzoshikaho niburi buri ku karere k'ubuvuzi kamwe kamwe haba hariyo iyo mashini gutyo abene gihugu tubafunyirize urugendo batiri baraza hano ibujumbura ico tukuvuga kigoye ni iki yakivuze c'abaganga babinonosoye ariko uko tubizi nuko ibitaro baravyisunganya rimwe rimwe bikakorana n'abana baganga kugira ngo bashire kuraba mbega n'imisi iyihe bashobora kugenda gukorera turabona ibitaro bimwe bimwe dufatiye nko kuri bana baganga babaga bagenda bavugana n'abaganga bari bujumbura ugasanga baragiye gukorera mu ntara kanaka canke mu bitaro kanaka nk'imisi 2 canke 2 nko mu ndwi ugasanga abo bantu bose baratumye ko baraje barakurikirana tukibaza ko rero mu gihe bataragwirirana cane duhimiriza kugira ngo ivyo bitaro bize baraba ingene bikorana nabo kugira ngo baze muri uwo mwanya bakorere muri ivyo bitaro hama abo bantu babahaye amarandi baheze bafashe kubatunganiza kuko uno munsi kugira ngo abantu baje ku muti tubakurikirana nuko abaganga babinonosoye baba bahejeje bakabibona neza ariko mu misi imbere nuko ibibayabaye bidashaba abaganga babinonosoye byokorwa n'abandi bakozi hama abaganga nabo bagaheza bagashikirwa n'ibisa n'ivyagoranye gutyo kugira ngo abene gihugu bashobore gutunganirizwa bose nivyo ibijanye n'uburyo ni kibazo kiri hose ariko igihugu kirahimiriza yuko abantu bogenda baja no muri ya mashirahamwe kuvuzanya kuko biragoye ko ingwara zose mwumvise ko hari n'ibindi bipimo twavuze igipimo ca charge virale ubu yavuze ibipimo vya ecography hari n'ibipimo vyo mu maraso bagenda basabwa biragora ko abantu ivyo dukora vyose bikorwa ku buntu kuko naho tubita ku buntu haba hariho umuntu yarishe mugabo iyo bagiye baja muri ya mashirahamwe yo kuvuzanya birafasha kugira ngo ashobore kwivuza ku buryo bubayabaye kuko ni ya ntumbero yuko abantu bagenda bashigikirana nuko rero turizera ko no muri iryo shirahamwe bagenda bafasha guhimiza kugira ngo abantu bahurumbire ayo mashirahamwe gutyo rero ibijanye no kwivuza bikagenda bitora umuti kuko dukeneye yuko ihangiro nuko abantu bose bashikirwa n'ibikorwa byo kwa muganga kandi ku buryo buke kandi bakavugwa neza ikindi twovuga nivyo twarumvise ko hari zino mashini hariho uko yabishikirije amafaranga bagenda basaba ariko ibikoresho babyaronse ku buntu aha tuko turavugana nawe bikora kuko heje twumva ati kugira ngo igipimo gikorwe haba hari ibindi biba byakoze ibi tufate bijya bakoresha mu kugira bashiki baronka amaraso ibi bakoresha kugira ngo bikingire ajyamaga bijya bindi bakoresha kugira ngo aho bafata amaraso bahatunganye neza ntagire izindi ndwara yandukira ati ibyo byose usanga ari ibintu bisaba uburyo
abatanze zino mashini batanze ibipimo usanga atabindi bikoresho ku ruhande bagiye barasaba ko turavugana nabo kugira ngo turabe ibi bibaye gutyo biba ari uburyo buke butaza buvuna babaza bitura, kuko murumva ko ihangiro kwa ruko benshi bashikirwa na bino bipimo narijya nko ku mavyumvise mu myaka iheze byari bizimbye, kandi abene gihugu basabwa amafaranga ari bake cyane. Rero turashima rino shirahamwe, murumva ko hari ivyo badushikiriza, ariko natwe mwumvise ko dukeneye ko abene gihugu bamenya ingene bikingira cyane. Nuko rero ishirahamwe naryo ridufasha kugira ngo rishikane ijwi kure, cyane cyane abantu bamenye, abene gihugu bamenye iyo ngwara, bamenye ingene yandukira, bahimirizwe ingene bashobora kwikingira, kuko burya igikorwa nyamukuru nuko dukinga, kuko kuvura murumva ko bizimvye, ariko iyo turiko turikingira birazimbutse. Nuko rero dushira ingufu cyane mu gutanga ubumenyi bw'abene gihugu, hama baheze bikingira, hama natwe nuko ibishoboka ari ukubona gatudodora. Murumva ko ingwara z'igitigu uburyo buracari buke, tudodore ku basanze bafasha. Mbere nkavuga ko na leta y'u Burundi kirashiramwo uburyo, kuko hari imiti myinshi igugwa cyane cyane ingwara y'igitigu ubwoko bwace, hari n'indi miti igugwa kugira ngo n'abafise igitigu ubwoko bwa B bashobore gutunganirizwa. Rero ariko uburyo ntibukwiye nuko tubona gatudodora kugira ngo hano mu gihugu uburyo bwongerekane, habonetse mbere n'abandi bafasha uburyo bw'ingungure, hama dushobore gutungana neza amagara y'abenegihugu. N'amashirahamwe namwe mudufashe kugira ngo mudufashe kudodora hirya no hino, kuko dushire inguvu hamwe twese. Muri kumwe bimwe byo gukurikirana babandi banduye iyo migera ingwara z'igitigu, harimo kubarosa imiti by'ukuri irahari, abayifuje boyironka. Twabivuze ino miti dufashe nk'iyi y'imigera y'igitigu ubwoko bwace, kubera yuko tutari bwaronke icigwa mu gihugu cyose kitwereka ati mbega koko abantu bangana gute. Imiti imaze kuza mbere inshuro zishika 3, nuko dusanga abantu benshi, abantu ishihera n'ingoga. Ahantu babwiye ko hariho iyindi rero two turatumako na twongera dutegura kandi kino cigwa kugira ngo mu minsi iri imbere tubone koko mbega ibiharuro bingana gute. Ariko turashima kuko mu myaka yahera siko byari bimeze. Iyo miti umuntu kugira yironke bayituma hanze ku mafaranga menshi, nta mwene gihugu muto bashobora kuyironka. Uno munsi rero ino miti twatanze ahanini ni ku bene gihugu bafise uburyo buke badashobora kuyironka. Haruhande yaho hari indi miti isanzwe itangwa kuri abakozi bafise mituwere, abo imiti iriko n'abandi imbere bari mu mashirahamwe asanzwe abavuza, abo nabo nyine bashobora kuronka imiti biciye muri uburyo bucemo ayo mashirahamwe. Sigura ko rero ino miti cyane cyane navuze twayihaye ku buntu abafise amikoro make. Murumva rero ko twovuga ko biriko biraza, twokwizeza bene kuko imbere ari heza, ko tuguma dutera intambwe, twizera ko tuzoronka uburyo kugira ngo bose bashobore gutunganirizwa. Muri OMS ihangiro nuko mu mwaka wa 2030 atangwara y'igitigu iturutse ku migero y'ikihari. Mugiye gukora iki kugira iryo hangiro rishikeko? Murakoze. Nkuko nari namaze kubivuga, ico tugiye gukora ikintu ca mbere nkuko twagiye turabivuga twese, ikintu ca mbere nuko abantu bamenya izo ngwara z'igitigu uko ziriho. Ico tugiye gukora rero niki, nugufashanya n'amareta, nugufashanya na leta y'u Burundi, nugufashanya n'ayandi mareta kugira ngo abantu aho batumbereye hose n'uwo bari kugatumba kure akamenya ko izo ngwara ziriho. Ntave bibaza ko ari ingwara z'abanyabujumbura, ntave bibaza ko ari ingwara z'abasirimu, bamenye ko izo ngwara ziriho. Ikindi gikomeye, ndashimira muganga Aime ariko aratubwira ko ubu uye ivyo bipimo biri mu mavuriro mato. Aya bantu bo mashira hamwe dushaka ko bamenyesha abantu bakamenya ko ivyo bipimo bihari, kandi ko tutorindira kubona ibimenyetso. Nari nabivuze kuko ikintu nyamukuru ntushobora kwivuza ikintu utazi ko ugifise. Rero kugira umenye ko ugendana iyo ngwara y'umugera wa hepatite B canke hepatite C, ni ngombwa wipimisha.
ikindi turiko turakora no kugerageza novuga ku rwego mpuzamakungu no kugerageza no kuza bavugana n'amafilme isho no kwita amashira hamwe akora iyo miti. Ujya imiti naho tuguma tuvuga ko ikizimbye mu ntango ntivyari bimeze gutyo. Ishiramwe mpuzamakungu OMS rigenda riravugana n'amashira hamwe ahingura iyo miti, adandaza iyo miti kugira ngo ibiciro bigende biragabanuka, kugira ngo kumbure batangure no gukora ya miti twita ama generique kugira ngo iyo miti igabanure ibiciro. Mukanya nababwiye ko hariho ibiriko birasohoka byerekeye ibyo korosha ibipimo. Nukuvuga ko yishirahamwe mpuzamakungu bicaye bakiyumvira bati reka turondere igipimo shoshobora gupima rimwe na rimwe umugera wa sida, kigapima umugera w'igitigu, gapima na syphilis. Ni muri ya ntumbero yo kugira ngo ico no kwita ubuvuzi bwegere umunyagihugu wa wundi ari ku mpera y'isi. Rero ico turiko turakora nico kugira ngo imiti gabanura ibiciro. Cyo turiko turakora no kugerageza kurondera amamoye yo gupima yoroshe. Hanyuma kandi ikindi turiko turakora tugerageza gushigikira amareta ni no kuza turarondera uburyo bwotuma nk'ayo mavaccin aboneka. Navuze mu kanya ndavuga nti vaccin urushanco rw'umugera wa hepatite B ngaha mu Burundi baragwemeje mugabo ntiruraboneka. Rero tishiramwe mpuzamakungu muri ico gihe riko rirakorana n'umugambi w'igihugu jerwe kugwanya sida no n'ingwara zifatira mu bihimba zirondoka harimo n'igitigu kugira ngo dushobore kuronka novuga ngo projet twoha abajejwe gutanga uburyo kugira ngo bazoshobore kudufasha ubwo rushanco rushobore kuboneka mu Burundi. Hakuru nivyo ibisigaye turafata mu mugongo leta iyo iri kwiratunganya bya biganiro byakumenyesha abantu iyo ngwara kwihari kugira ngo bishobore gushika kure abantu bashobore guhurumbira ivy'amagara y'abantu. Hari n'ikindi tuguma duhimiriza yavuze ko batanguye kw'ibipimo biba hafi y'abantu bari kure bato mugabe ikindi naco urabona amavuriro mato nk'uko yabivuze ntasanzwe yahora avura. Mugabo OMS tugerageza gukora ku buryo abantu benshi buvyiga bakabimenya ku buryo umuntu aje ava kure atazokwama ategerezwa kubanza gumanuka ibujumbura kugira ngo wa muganga ari hariya ku gatumba abashobora gutanga imiti kumbure yibanze niyo byanagorana ashobore kwitura abakomeye mugabo wewe ashobora no gutanga n'imiti yibanze. Ahanini novuga ko ari ivyo turiko turakora kugira ngo iryo hangiro tuzoshobore kurishikako. Igihe cyose abantu batazaba baripimisha iryo hangiro ntajya tuzoshobora gushikako kuko kwipimisha bivuga kuja ku muti, hama kuja ku muti bivuga ko kwandukiza abandi bigenda biragabanuka. Murakoze. Muganga Donase, umuntu amaze kwandura avuga ati namaze kwandura kugira abane nayo abandanya baho imyifato yogira niyihe kugira wamubwira nimba yaramaze kwandura ukawutakira nimba ari muri ya hepatite B abandanya baho ayimara igihe kinini yo kwifata gute? Murakoze kuri ico kibazo. Umuntu yamaze kwandura icagira ahubwo kubona amenya ko yamaze kwandura iyo ni intambwe ikomeye. Naco duhamagarira umuntu wese ko abishoboye yo kwipimisha akamenya ko afise umugera canke atawufise. Hanyuma yo kwigenza gute umaze kwandura no kwegera umuganga kugira ngo iyo ufise hepatite virale B arabe ko haragera ko ufata imiti. Iyo ufise hepatite C hoho mu maraso bibonetse ko urugero ruboneka kwa hepatite C ubwo nyene ucuvugwa bishoboka ubifitiye ubushobozi. Hepatite C ubwo nyene itobonetse ko iri mu maraso ufata imiti igihe cyose ushobora kwironka. Rero ufashe imiti uba wikingiye inkurikizi z'iyo ngwara kandi ubukingiye na babandi bose ushoboye kwanduza kuko umuntu atanga icafise. Hanyuma ikindi bose bategeza kugerageza ufise umugera n'utawufise nugerageza kudasangira nk'ibintu bikomeretsa
kutarangura amabanga y'abubatse kese mu bubatse nyene atikingiye hanyuma kuba fise kubibungenze bobo biraze ko bategerezwa kugenda gukurikiranisha imbanyi zabo kwa muganga kugira barabe ko hari imigera bafise bayifise bashobore gukingira abana bazovuka. Murakoze. Tarsise mwebwe ihangiro nuko mu 2030 atamugera w'indwara z'igitigu ukihari. Mugiye kuri iki mwishira hamwe ko uruhara rwanyu burya ni intange kugira ngo iyi ndwara ishobore gutuzwa. Murakoze cyane. Twebwe no kubandanya nyene aho twari tugejeje guhimiriza nuko urongoye programme yabiduhamagariye ni gushiramo kumbure ingufu nyinshi duhimirize mu buryo buke dufise twigisha abantu bamenye yuko izi ndwara zirahari. Abantu ntabwo bayifata nkuko bayifata kera wamenga umuntu bishitse ku rugero rw'uko agwara urusina wamengo ni nk'isi yamwubamye ko wamenga bavuga ngo ni birozi ngo ni biki ariko no munsi tumenye ko ubumenyi bwagiye buratera imbere tumenye yuko izi ndwara z'ibitigu zitewe n'imigera zirahari kandi noneho hariho uburyo nkuko bagiye barabivuga bwo kwirinda kwandura bwo kwivuza abantu babimenye ushoboye kuronka uburyo naho haba hari ubukene yivuza noneho ubwa mbere yikingire hanyuma kandi yivuza tugiye kubandanya niducika intege mwumvise ko twatanguye guhera muri 2013 turabandanya ariko kandi tugasaba gufatwa mu mugongo n'ababishoboye ngende nsabye mwebwe kuri televiziyo y'igihugu muduha umwanya tuze turigisha abene igihugu bene wacu bavukanye abavyeyi kiyo ngwara ihari n'inyifato kuri kugira nkuko bagiye barabivuga kenshi gashoboka kugira ngo kumbure n'utaravyumva azovyumve hanyuma bo muri mishirahamwe mpuzamakungu rigwanya jeje OMS nabo nyene ni bakenera abaja kubafasha kwigisha mugazo wahonetse uburyo canke muri programme turahari nkishira hamwe ko duterera mu kuja kwigisha bene gihugu kubera ko twabaye mu gihe kirekire kwigisha abantu hanyuma tugerageze turaye ko muri 2030 by'ukuri ingwara zoba zikiri ikibazo gikomeye naho mu by'ukuri turavye ibiri ko birakogwa aho tugejeje gukora canke n'ivyo gihugu kimaze gukora impinga ikiri ndende. Intumbero ya leta mu mbona kazoza nuko umuntu yogira ashobora kwivuza ku buryo bwose bushoboka umuntu akagira amagara meza. Mwebwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu murabona yuko iyi miti zirahera mwavuze ko ari icigwa mugiye gukora ico cigwa bokindira gushika ryari kugira ngo wa muntu batoye iyo migera ashobore kuronka imiti byihuse atavuga ngo muri iki gihe ndabuze imiti yayifuza. Dutera imbere nuko tuba dufise amagara meza ntituzoshikira rero yahangira 2040 canke 2060 tudafise amagara meza. Murakoze novuga kino cigwa mbere integuro igeze kure kuko twaramaze kwerekana vyangombwa bikenewe byose kugira ngo icigwa gikogwe turizera yuko gishobora gutangura muri mu mpera z'uno mwaka tugezera ko mu mwaka uza dushaka tuzoba dufise ibiharuro bitwereka koko ishusho mu gihugu uko imeze ariko ruhande yaho navuze ko ibyo duko turakora ntitworindira ko icigwa gihera turaraba turavye mbega bitumaze gukoresha twotuma ko ibikoresho bingana gute nababwiye ko rero bya bikoresho byo gupima yaba n'imiti hariho iyindi twatumye ko iriko iraza twizera ko no mwaka utazohera idashitse haba kuri ivura ingwara y'igitigu ubwoko bwa B mbere na C iyo ya B isanzwe umuti bavuze cyane cyane unafasha muri iyi miti dusanzwe dukoresha mu kuvura abagendana umugera wa sida aho mbere bobo bishise bagasanga umuntu afise umugera wa sida n'ingwara y'igitigu ubwoko bwa B bobo cyo turaba ko mu miti tusange tubaha umuti uburimo bo biroroshe hanini ikibazo nababandi bagendana umugera w'ingwara y'igitigu yonyene atarimo umugera wa sida rero turizera ko iyo miti izoshika imbere ko no mwaka uhera
mu kurindira ko rero icigwa cimbitse gihera kugira ngo naco gishe kiduha koko ishusho hama duheze twerekane koko mu gihugu cyose ingene bimeze bice bidufasha kandi kumenya ingene tudodora tumenye mbego no munsi dufise ibi birahari ariko harabuze ibi dukeneye ko dufasha kugira ngo bishobore kuboneka nico novuga rero mu kurinda icigwa ntitwicaye tuko turakora mwumvise ko ibyo tumaze gukora si byinshi cyane ariko uno munsi harasumba ejo hahise yego muri OMS hoho mugiye hanini gufasha iki kugira ngo ibihumbi 2030 nivyo hagere iyo ngwara itakihari babandi mbega bifuza icanco babandi bifuza imiti uruhara rwanyu nabwo nyene ntange ngira mugiye kubwi shimangi ego mu bijanye no gukinga hanini iyi ndwara no kubeshi boyimenya hari uburyo mugiye gukoresha ndetse bushasha canke ikindi mugiye kudodora handi hatandukanye kugira ngo ba bantu ntihagire umuntu umwe asigara atipimishije kubera atamenye iyo ndwara murakoze kumbure sinja kubaha inyishu itandukanye niyo mugenzanje aje gutanga mbega tugiye gukora iki kugira abantu babimenye gusumba ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ntigigera rigenda imbere ya leta tugenda dukurikira intumbero leta itanze rero ko yamaze kukigira ihangiro natwe turi inyuma y'ico civugo tuvuga tuti umuntu wese aronke ubufasha bw'ubuvuzi ahantu hamwegereye hama cane kugira naburonke abanze kubimenya rero aho ndakubwira ko nja kuvuga nka mugenzanje uburyo bwose buhari bwo kugira duhimirize tuzobukoresha turi kumwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ukuvuga ko tugiye wiza ibiganiro tukaza turabitaba ngaha ku radio mudutumiye kuko je namvuga ngo abamenyesha makuru n'ukuri bafise ijwi rigera kure cyane kugira ngo abantu bamenye ibihari abantu bamenye ubufasha bushobora kuronka mbega umuntu iyo yagwaye ashobora kuronka ubufasha ubuwe mbega iyo umuntu ataragwara hoho yoronka ubufasha ubuwe kumbure hariho n'abavyeyi novuga nti bashobora kuba batitwararika kwipimisha umugera wa B igihe bibungenze kubu tuzi kubwo bushobozi buhari turashaka ko abakenyezi babimenya rero turabatuma mu bigo nko ku radio tukavuga tuti mu batubwirire babimenye bamenye bati iyo umukenyezi agiye kwivuza agiye gupimisha imbanyi yiwe abaze muganga ati mbega mwandabiye ivyerekeye ivy'umugera wa sida mbega mwandabiye ivyerekeye ivy'umugera w'igitigu ko numvise naco nyene candukira mbega mwandabiye ivyerekeye vya syphilis rero ihimiriza turarishigikiye kandi tugiye gufashanya n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu duhejeje guhimiriza dukoresheje amaradiyo ngirengarukaho Dr Aime yahereye turi mu bafasha kugira ngo twadutabo two guhimiriza kugira ngo twatundi dushobora gufasha n'umuremesha kiyago dushobore kuboneka turi mu bafasha kugira tudutegure turabafasha kugira ngo utwo dutabo dushobore gukwiragizwa hose abantu babimenye ahanini rero kugira abantu bamenye iyo ndwara turi mu guhimiriza aho tushoboye kuronka akaryo kose turafashanya n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu tugahimiriza murakoze twabonye yuko kugira dushikira iryo hangiro 2030 ari uko yuko ata ngwara z'igitugu ziturutse ku migera zoba zihari nuko habihimiriza rikwiye mbega burya ababifuza kubaka ingo zabo ntivyari bikenewe ko boja bogira ubwo bugeni bamaze kwipimisha nkuko byo babisanzwe babigira ku mugera wa sida ikibazo ni kwa muganga Donasi murakoze cyane yego hamwe byo bitaratangura ahubwo twaratevye cyane kujya kubera izi ndwara iz'imigera ya hepatite B na C zandukira co kimwe mu nzira zimwe n'umugera wa sida imbere y'ukubaka bategereza abantu kuzipimisha na zone ndibaza ko bitatanguye kera cyane nk'aha mu gihugu iwacu kubera hari ikibazo twese abaganga twari dufise burya biragoye gupima indwara umuntu utagira uyimuvure kugira umubwire gusa ngo burya urafise umugera wa hepatite B
udashimubwira uti none aca kubaza ati none ncangira gutari igihe ngaha mu gihugu hatariho umuti uvura hepatite C, hatariho umuti uvura hepatite B, mugabo umugera wa sida wari waraje, imiti ya sida yagiye irakurikirana yari yarabonetse. Rero byari byoroshe gupima umugera wa sida kubera hariho icumucumugirira gusumba gupima umugera wa B canke hepatite C kubera ayisanze ayifise atakintu ufise inyuma umubarira. Ariko ubu kubera hariho imiti, hakaba hariho urucanco, imiti kuri hepatite C, imiti kuri hepatite B n'urucanco kuri hepatite B, ubu hariho ibigwanisho. Rero abafise umugambi wo kubakana bogerageza bakipimisha kujya bipimisha umugera wa sida, bakaca bipimisha n'umugera wa hepatite virale B na hepatite virale C kugira bikenewe baze gufashwa. Murakoze. Akajambo ka nyuma mwishira hamwe. Murakoze cyane. Mvuge akajambo ka nyuma mbanje kugaruka gatoya ku biharuro hano mu gihugu. Muganga Emery yabivuze mu kigo cy'igihugu kigeranya amaraso, ariho raporo yasohotse muri 2024 abantu 1,129 bari bagize batowe ko banduye ingwara y'igitigu bitewe n'umugera wa B, 633 barabasanzwe batanga amaraso abo bitare anciens donneurs, 633. Jewe rero ndafise nshatse gushimangira cyane kwigisha abantu umve, kuko abantu ba kera basanzwe batanga amaraso bari barapimwe, mugabo basubiye gutanga, basubiye gupima basanga baranduye. Izi ngwara rero ziriko zirandura ku murindi atari muto. Nico kimwe no kumugera w'igitigu tewe na C, abashika amajana 755 batowe ko bagendana uwo mugera, 397 bari basanzwe batanga amaraso. Abantu basanzwe batanga amaraso, utanze ubwa mbere baragupima, utanze ubwa kabiri kagupima, ubwa gatatu bagupima. Rero uciye usanga baguma bandura kandi barapimwe, umugero ukora uragwira cyane. Rero nukuri ndakigarutse ko kubera ico kibazo mwana mumbajije, akajambo ka nyuma abarundi bene wacu bumve yuko izi ngwara z'igitigu zitewe n'imigera ya B na C twashimikiye ko zirahari kandi ziriko zirandukira cyane. Kumbone ntitwabivuze muri kino kiganiro, zirandukira cyane gusumba umugera wa sida. Rero abarundi bavyumve, bipimishe nko twese turiko turabigarukako, bipimishe hanyuma biteze incanco abo basanze batarandura abakuze, hanyuma dusabe uyu baserukiye umushikiranganje w'amagara y'abantu uyu mugambi wuko botangura gucandaga abana bakivuka mu masaha 28 bavyihutishe cyane. Ico ndakigarutse ko kubera yuko mu bana banduye bakiri kwa nyina bacanga bariko baravuka 90% yabo bana bazobana n'uyimigera nibakira, ni chronique yemwe bwanga ikaravuga. Murumva yuko byihutirwa cyane yuko abana bavutse bakingirwa mu masaha 28 nkuko twagiye turabigaruka ko. Rero niko kajambo numva no vuga cyane gose gakomeye cyane. Hanyuma mvuge kandi no kukijanye n'imiti, abantu bamaze kuba bipimishije imiti, ubushikiranganje bwokora uko bushobore kose imiti kama ihari, abipimishije bagasanga bari ku rugero rwo gutangura imiti nko muganga yabivuze bayironke. Abamaze kuyitangura nk'abagendana umugera wa hepatite w'igitigu utewe n'umugera wa B bayifata ubuzima bwabo bwose, ntibayifate ikiringo runaka hanyuma ngo bayibure. Urumva yuko byoce bitera ingaruka nyinshi cyane. Ni ako kamo je numva norangiriza ko abarundi bene wacu bumve ikizi ngwara zirahari kandi zirabangamiye abene gihugu, ziratubangamiye twese. Mugabo kandi ikindi nobwira abene gihugu birinde kwivuza kwa rumenyi.
urwaye yitura amavuriro amavuriro asanzwe avura n'izindi ndwara arahari, ubumenyi bwarateye imbere, ziravurwa twavyumvise, hariho imiti, hariho abaganga, abantu biture amavuriro abegereye hanyuma bazobafasha. Ego murakoze cyane. OMS sinzi ko yako umunganira ko iciye batavuze. Murakoze cyane. Antumye nibuka ko igihe cyose iyo turiko turahimiriza urwaruka kumbure canke iyo uri kurumviriza imvugo y'urwaruka, kumbure hariho abavuga kumbure ko batinya kugira imibonano mpuzabitsina kuko batinya kwandukirwa n'umugera wa sida canke ko batinya gutwara inda z'indaro. Ariko nshaka gushimika ngo mvuge ngo ahejeje no kukivuga, ingwara z'ibitigu zirandukira cane gusumba umugera wa sida kandi zirica tugitangura twabibabwiye, ibi bantu bashika ku 3,500 barahitanwa n'izo ngwara ku mwaka ku munsi. Rero nukuri dukanguke, urwaruka rwacu rukanguke, aho gutinya inda z'indaro, kumbura aho gutinya n'umugera wa sida, umaze no kuronka umuti, bamenye ko bashobora no kwandukirwa n'ingwara z'imigera y'igitigo, cane cane ndabivuga kugwaruka. Hanyuma nagire kandi nshimike, navuze kucerekeye c'abavyeyi bibungenzi, ndashaka ko bamenya cane ko kudakingira umwana wibungenzi ari ukumwima amahirwe yo kubaho ubuzima bwiza. Arakivuze uyu mugenzanje avuze ati iyo wandukiwe ukiri muto, bavuga bati iyo wandukiwe n'umugera w'igitigu ca B ugifise munsi y'imyaka 2, no kuvuga hajyo uri hafi mu mavuka yawe, ufise amahirwe no vuga mabi yuko ingwara yawe izoba chronique ngendano, ariko kandi izoca yevuriwa iba kanseri. None abavyeyi boreka kwipimisha kubera iki? Kwira ubipimo bihari kandi ku buryo bwo gushobora gukingira abana babo buhari. Nagira rero ntera ko kamo abavyeyi cane cane, ntera kamo ugwaruka, ingwara z'igitigu zirahari, zirateye isibe, ziriko zirahitana abantu, twikingire, twipimishe, twivuze bigishoboka, ariko kandi dushobora no kwikingira, twikingire. Murakoze. Murakoze cyane. Muganga Aime, akajambo bwira bene gihugu ubizeze ko imiti iyo stock zirahera, nibaza ko itazosubira kuzirahera mu misizi, mugiye kugwana urwo rugamba, abatanguye imiti bakagomba bayironka, abagomba kwipimisha mwavuze ko ipimo bihari n'incanco ko zigiye kuboneka. Murakoze. Ico twokuziza bene gihugu nuko uko mwavyumvise, kurandura n'imizi zino ngwara z'igitigu zigishibije, mbere zifise umurindi gusumba nkuko byavuzwe, uza uri kurasumba ingwara z'igituntu, uza uri kurasumba umugera wa sida, bishoboka. Nuko rero ubwo byavuze n'abandi, twongereza ubumenyi mu bene gihugu kugira ngo bamenye izo ngwara uko zifata nuko buzikingira. Burya igikuru nuko umuntu azitira ataronegwa. Ikindi twavuga nuko turi ku kivi, mwumvise ko ibikoresho imfashanyigisho bihari, ibitabo bifasha abakozi kwa muganga bihari, kandi two turakora ibishoboka byose kugira ngo ino miti ishobore kuboneka yisunze ibiharuro nyezina biri mu gihugu, kugira ngo aba byashise bakaba baranduye bashobore kuvuzwa. Mwumvise ko umugera waciye ukira, hama nabo abo bageze gufata umuti gupfupaza bari bufise ubwoko bwa B nabo bawufate. Ni kubizeza rero ko ivyo bikoresho mu misi iri imbere bigiye kuboneka, kuko mwumvise ko gushika no munsi dufise intambwe ishimishije. Kino uvuga nuko noshimikira ko nuko twavuze gukinga cyane cyane ingwara y'igitigu ubwoko bwa B, n'abakuze cyane cyane bafise imyuga canke bakora bituma bashobora kwandura cyane. Aha twavuga abakozi bo kwa muganga, n'abandi usanga bari muri
ino mibereho ituma bashobora kwandura, tuvuga bano bakenyezi bagenda n'abagabo benshi n'abandi ibintu bituma bashobora kwandura, ko bo kwipimisha hakiri kare abatarandura bafate izo njanjo, kuko mwumvise ko vyoroshe gukinga cyane umugera w'igituguko bwa B. Ivyo navyo bikaba bihari, kandi igihe abantu baguriye hamwe uburyo buheza bukagabanuka. Twe rero turi kugira ngo ano mahangiro y'ibihumbi 2030 aho tuba tubandanya n'imizi izingwara z'igitigu, tutibagiye mbere n'umugera wa sida, tutibagiye n'ingwara y'ishampimba birondoka, twaba twashikiriye muri ino misi mbere novuga mike isigaye, nuko dushira inguvu hamwe twese abafise ijuri shika kure, hama mbere n'abafasha kugira ngo ubwo buryo buboneke, gutyo rero ya miti twavuga ibandanye iboneka, n'ubwo rushansho buboneke vuba, gutyo rero ayo mahangiro tuyashikire, hama abenegihugu bagire amagara meza. Murumvise ibitari bike kubijanye n'ivyokorwa kugira ngo turwanye ingwara y'igitugu iturutse ku migera. Murumvise ko abantu bisaba ko baza baripimisha kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe. Murumvise kandi ko ibipimo byo gupima amashaje, ibyo twokwita charge virale, ubu mu ntara zo hagati bihari, abantu bagasaba ko rero boza baripimisha kugira ngo bamenye ko hageze ko baja ku muti canke hataragera. Murumvise kandi ko hariho igipimo cabonetse gishira hamwe ingwara zitatu ariyo bita umugero wa sida, hepatite B hamwe na syphilis. Bagasaba abantu ko boza baripimisha kugira ngo bashobore no gukingira abana, na cane cane ku bavyeyi baba bibungenze. Dushimire bano batumire bacu bari baje kudufasha gutahura ibitari bike kuri no ngwara. Muganga Aime, tugukengurukire, twizere ko n'ikindi gihe uzoza kugira ngo usigure ibyo muri ko murakora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, na cane cane umugambi urongoye ujeje kurwanya umugero wa sida, ingwara zandukira ziciye mu bihimba vyirondoka, harimo n'imigera ya hepatite. Twizere ko n'ikindi gihe rero twabikoze ko muzoza. Ego ndabakengurukiye cyane, mu dukeneye tuzobitebana cyane cyane ko dukeneye ko abenegihugu bamenya koko uko zino ngwara zifashe bashobora kuzikingira. Dushimire muganga Denise Nkezimana waserukiye ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi. Twizere ko n'ikindi gihe twabikoze ko muzoza mukadubwira ibyo muri ko murakorana n'ubushikiranganje. Eko mwakoze cyane kudutumira, turakengurutse ikiganiro. Ico twosaba nuko ahubwo muza muragwiza inyigisho nkirizi kugira ngo benshi ntibicwe no kutamenya. Murakoze. Murakoze nawe. Dushimire muganga Donatien Irambona usanzwe wanonosoye ibyo kuvura ingwara zo mu nda harimo n'ingwara z'igitigo. Twizere ko n'ikindi gihe twabikoze ko ingwara zo mu nda ni nyinshi, muzokwitaba ubutumire bwacu. Ego ndabashimiye ku butumire, kandi ndabemereye ko igihe cyose mwankeneye bishoboka nzogerageza kubitaba kugira turwanirize hamwe ibibangamiye amagara y'abantu, cane cane mu byo njejwe. Ego murakoze. Dushimire Tarcisse Nahimana usanzwe waserukiye ishirahamwe gishinze kurwanya indwara z'igitigu ziturutse ku migera. Twizere ko n'ikindi gihe twabikoze ko muzoza kugira ngo mufasha abantu bamenye ibitari bike ingene bogwanya izo ngwara. Ego murakoze cyane, ahubwo nije ndabashimiye, nkuko nabivuze karere, ahubwo ndanabasabe muze muradutumira kenshi, turiteguye gufasha gushikana ijwi kure, dufashijwemo namwe bamenyesha makuru. Nkuko ni nabivuze rero turiteguye umwanya wose tuzomitaba. Murakoze cyane. Dushimire namwebwe mwese mwariko muradukurikirana, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo y'Uburundi birabandanya. Murakoze.